Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe, murabe bino bintu ni ibintu vyoroshe cane. Ni ibintu vyoroshe cane kuronka kandi ni ibintu gutegura bisaba umwanya muto. Hari igihe wumva nk'umudamu aguhamagara birateye n'isoni, ukumva ngo igitsina c'umugabo wanje, imbere y'umugabo wanje ngo ni nto ku rugero nibaza ko goba rwanyuma. Wagira uko ukumva umugabo nawe avuye hehe canke umuhungu akiri umusore, ukumva bakubwira ati jewe umugore nta n'ijambo mfise kubera ko nta kintu mfise muri make, nshizemwo sinumva yuko nanashitse, sinumva n'ivyo arivyo. Abandi nabo ugasanga ubushake inguvu zo kwabira wapi, umugabo agataha ngo yiruhiye, kumbe hariya mw'ipantaro vyanse. Nugize ngo ari cagira icakora ugasanga ne babandi batonyeza aminota ingahe canke amasegonde fye. Rero benshi rero bakunda guhura n'ikibazo, ugaca usanga iyo abigize uko, ni kuvuga umugore aba mucometse agasiga amwakije, ugaca usanga no kwisubiriza rero sasa ni ikibazo. Ivyo rero muze kuraba rero uko bategura uno muti, uwongera inguvu original, ugatuma n'imisemburo ya kigabo iduga ku buryo n'imitsi iranda. Bamusanga bafise udutsina dutoya, ubumengo ni nk'ifumbire ushizemo hamwe ikakama nyene, kuko nama aphrodisiaque akomeye cane atuma imisemburo ya bugabo canke imisemburo ya kigabo igwira ku bwinshi, kandi ugasanga umuntu ntamubatse neza. N'abajya abantu busanga barigeze kwikinisha biraborohera cane iyo bakoresheje uno muti, kuko urabafasha kugira ngo burya butsi bonona bwongere busubirane neza bukomere. Bashasha murabe ko mwamaze kuyabonesha, abatarabonesha mwabonesha, abandi namwe muhanahana kino kiganiro. Turaza gukenera ifanta ya Coca-Cola, turakenera beterave, turakenera iyi tangawizi, turakenera n'irigi ry'inkoko y'indundi. Aha duca dutangura tukarapa iyi tangawizi nk'uko tukayirapa buke buke, tukayirapa. Hanyuma duhejeje kurapa duca dufata rya rigi ry'indundi tukameneramwo, tukasha dukoroga rero. Aha bakoresha kajya kajuni defu mugabo byose urishizemo nta ngorane. Aha uca ubikoroga ugakoroga neza ashika uburyo biba umutobe, ukabikoroga neza kuburyo biba umutobe. Muze murabiraba neza kugira ngo muze murabikora nk'uko ndiko ndabikora. Ahora uca uminina rero hakavamo agatobe kameze neza. Hanyuma ugaca ushira mu gakombe, ushira mu gakombe, ni kuvuga urarondera igikombe gisa nka kinini, hanyuma ugaca ukizana igikombe kirimwo amazi, tugaca dukororeramwo, hanyuma tugakuramwo agatobe. Muri ako gatobe duca dushiramwo rero ico bita poudre de gelatine. Iyi poudre y'akagafu, donc akagafu ka gelatine, ni kuvuga kana gafu gakomeye cyane kuko karanavura baje abantu usanga bigwariye ibintu by'amadiabeti n'amahypertension nk'uko mu miti ikomeye cyane. Hanyuma duhejeje rero duca tugenda twagura, murabona burya buhwi buto buto burya bita bumara amasenge, burya ni buca uzana ukayironga neza, ugaca ubukatagura rero ugakurako ibishishwa byabwo. Waheza ugaca ukubitamo, ni kuvuga ibiyiko bibiri. Aha twakoresheje kimwe kubera ko tuba tugomba gukora utuntu dukeya two kwereka ko abantu nyene. Ibiyiko bibiri, hama umuntu agaca ashiramo n'aya mababi bita ama feuilles d'olive, ni kuvuga aya n'amababi y'amantuze maze mubona ajya amavuta y'ama olive, aya nayo n'amababi yatwo, hamwe n'ico bita clou de girofle. Izi zozo n'ahajya kwa Siyoni kenshi barazidandaza ya mababi, kenshi hose usanga kenshi abariyo. Ni kuvuga ni ibintu bavyoroshe guca umuntu aronka direct. Hanyuma duhejeje dushira mu mazi ibi duhejeje gukora ukunyene kugira ngo nabyo tubiteke vyegerane bivemo umutumwe. Hanyuma ibyo tubihejeje duca basigaye igikorwa cyo kuminina gusa. Aha rero iyo washize ku muriro ntuteke umwanya munini cyane, ni kuvuga bimaze kubirura indira nka 5 minutes gusa ugacukurako kugira ngo ntuvyonone cyane ngo bishe gose canke ngo usange ntibyahiye ku rugero rwiza. 10 rero ugakuramo umutobe nk'uwo,
hama mu mwanya mutoya uca ugaruka ugaca usuka wa mutobe wari wagize warimo tangawizi n'irigi, ugaca ushiramwo rero n'ifanta, ni kuvuga nk'igice c'akarya gakombe gatoya k'ifanta, waheza ugaca ukororeramwo nk'ibiko 3 canke 4 vy'ubuki, ugaca rero uzuranywa rero nk'ako gakomba ko nyene mubona niko umuntu anywa mu gitondo, ku mugoroba akanywa kandi nk'ako, ubundi umunsi akanywa kwa kumwe mu gitondo, ku mugoroba nk'uko. Nuko rero bimeze. Hama barya abantu mukunda guca musaba inimero, nk'abo usanga bakeneye imiti biteguye, ni muca mumpamagara kuri nimero ya 68 136 785. Abandi murashobora kwandika kuri nimero mubona ibiri munsi ya video ya WhatsApp kugira ngo hari ikibazo gihari canke ari wawuvuza ushobore guhamagara. Hama abandi muzomuhanahana bino biganiro kugira murabe ko bishobora gufasha abantu benshi. Wowe urashobora kuba utagwaye ugasanga umugenzi wawe yaragwaye karabaye.